komeza turaza kwa tuyigaruka ku munsi nko twabivuze ariko muri Man City harakurikira ikinyuma yuko ku munsi w'ejo batoba baronse qualification. Umumenyesha makuru ati Pepe Guardiola muri ko murakoresha amafaranga menshi ku isoko ry'igura n'igurisha, mbega mwe mutwa muronse n'amahirwe niburi buri yo kuja muri kimwe nako muri barrage kugira ngo muronde tike kuja muri kimwe cy'umunani cy'icanyuma, mwibaza ko vyogenda gute? Ati ni vyiza ko namwe amenyesha makuru muvise ubwo wako twosezererwa, tariko nimugira ubwo batugiye kubikora tuzoronka itike byanga bikunda. Hano birumvikana ko kuri Pepe icambere gisabwa no gutsinda match vyanga bikunda. Ivyo twokwizera byose n'ibyo twovuga byose turabivuga, ariko turashingira mu kuba Pep Guardiola aza kuba yatsinze match kugeza muri no mwanya. Muri Man City yeje kwa inzana kandi gasore bakuye muri Major League Soccer. Vuga umukinyagira kane yinji nyuma Victor Reis na Abdulkadir Kusanobe ndetse no witwa Omar Marmoush miliyoni amajana 2 no muzi zirabura mu make muri mercato ku kwezi kwa mbere. Ko Manchester City yahindutse yani bisunze amafaranga City tanze ku isoko gigura n'igurisha mu kwa mbere, ibi ni nakataraboneka. Ko riki Manchester City yahindutse kuburiro. Abdulkadir Kusanobe umukinyi mwiza ariko mwiza vuye erega haza avuye muri Racing Club de Lens. Ego tuje tugenderere kuri Manchester City ya Pep Guardiola yaguze bande atari Gabriel Jesus novuga ngo yabaye nka surprise, akuye muri Brazil nta equipe afise, yari umwana asiga amabarabara iki aja gukorera ama entraînement ma prison amugira ico cizera amuzanye muri Manchester City. Subiza amaso inyuma wibuke yagiye kwa Monaco akurayo Benjamin Mendy, akurayo Bernardo Silva, yagiye kwa Manchester City aje gutwara igikombe akura muri Riyad Mahrez. Ariko wibuke ko Real Madrid yararonse witwa Rafael Varane mukuye kwa Racing Club de Lens. Nico kintu ndiko ndaza kukubwira, yaragiye twe turiko tugendera ku mugabo witwa Pep Guardiola na Manchester City yiwe. Abo yaguze yaragiye kwa Tottenham akuramo Kyle. Tugendera dufata nko kuri le 11 de départ batwaye Champions League. Mwigore rafise Ederson yamukuye muri Porto cyangwa muri Benfica. Yamukuye muri Benfica. Ederson yavuye muri Benfica. Agiye ku nimero 2 ufise Kyle Walker wamukuye muri equipe nka Tottenham Hotspur. Ahiye kabisa. Ahiye atari kubanguje kumutegura. Ku nimero 3 bari bafise umugabo witwa Nathan yavuye muri Bournemouth mu gihugu cy'Ubwongereza nyene. Muri axe centrale bari bafise Ruben Diaz, bari bafise Manu Akanji. Yavuye kwa Dortmund undi yavuye kwa Benfica kandi. Muri mediane yari yamaze kwa adopta system yo gukinisha John Stones na Rodri Cascante. Stones yavuye muri Everton, ahubwo Stones yavuye kwa Everton siyo twabonye kwa Manchester City. Je kubwanje navuga ko nabaye Tone kutabona Stones yarabaye mu defenseur mwiza do classe mondiale. Rodri Cascante nivyo yavuye kwa Atletico Madrid mbwa ntere ko arahabwa umwanya. Pep aramutravaye abaye mu casere do classe mondiale. Amufaje gutwara Champions League wanashaka ibice byinshi kwijana gusumba abandi. Azanye umugabo witwa Kevin De Bruyne amukuye mu Budagi muri Augsburg. Sumukinyi wo kuza kuzofatwa izosi. Donc avuye hahandi yarafise ijambo muri championnat nk'iy'Abadagi, equipe ifise championnat nimwe ama equipe nka za Bayern ifise ba Thiago Alcantara, ifise abagabo nk'aba Thomas Muller n'abandi muri mediane. Afise Ilkay Gundogan yavuye muri Borussia Dortmund muri Benfica. Afise umugabo witwa Gamero kwezi kwa 2017 ku miliyoni 40. Avuye muri equipe afise umugabo witwa Ilkay Gundogan yamukuye muri equipe nka Borussia Dortmund, finaliste wa Champions League ya 2013 batsindwa na Bayern Munich. Ucuza uraba uruhande rumwe rufise Bernardo Silva yamukuye muri Monaco ya Ronaldo Jardim, nta equipe nimwe tari kwifuza Bernardo. Yakuye Bernardo Silva kuri Benjamin Mendy. Afise uruhande rw'umfero ko Jack Grealish avuye kwa Aston Villa, nivyo ntaratora forme yo mugabo iyo sezo yari Grealish mwiza. Ucahongera ko Erling Haaland raba backup ni Julian Alvarez n'uyo mugabo Phil Foden nabana nyene ubona yuko bafise kazoza. Mugabo namuzageza ahantu umva ngo Manchester City isigaye je muri Major League Soccer, equipe itagira deuxième champion, itagira deuxième division. Kugurira abakinyi ugomba kuza mu kiyazwi izya Christian McFarlane yakinira muri equipe ya New York City FC. Kuja kuzana umukinyi nyuma ya Omar Marmoush, Victor Reis ndetse no Abdulkadir Kusanobe avuye muri Major League Soccer equipe nka Manchester City. Eske ibi bintu subwo bwa Pep Guardiola bwo kuvuga ngo reka tugerageze ko dushoboye uno mwaka tureko twakwigwanagwanako. None uzokwigwanagwanako wewe equipe imwe nka Liverpool dufate izi yuko kuramo Mohamed Salah ikazana dufate nka Javi Elliott wanashaka tureke kuvuga Chiesa kuko Chiesa no mukinyi do classe mondiale je nemera. Irakuyemo Mohamed Salah ikorokanye umwana yitwa Javi Elliott. Wewe
wicaritse John Stones canke Ruben Diaz nk'akaruhuko wazanye Kusanove n'amabara nimugiye bariko biranavugwa ko regana Jeremy Doku atanguye gusanta kwi concurrence ariko arahura nayo muri equipe ya Manchester City ashobora gusohoka uno muzi bitanguye kuvuga ko Doku ashobora gusohoka muri equipe nka Manchester City nabonye yatanguye kuvuga Barcelona wa muntu none nimba wasora Jeremy Doku Barcelona ni concentré kuri projet yo witwa Marquez Rashford mu gihe byo babikunze bakabona ko ubutunzi bubemerera kumwinziza Rashford baravuga ati ibyo vya Doku ntiyari yakuranda ariko naho nyene nimbunze concurrence kwa City kwa Barcelona yata concurrence iri none baze nimba utakaza Doku ugaca ugenda kugura umukinyi wibaza ko azosubirira Doku umukuye mu gihugu ca muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Major League Soccer yabakinyi rega Durant yavuye John Durant so mukinyi mwiza so yavuye none Durant ava muri Major League Soccer yari gushika afashe iki equipe nka Manchester City mbese ubu yo yifashe iki nka Manchester City ariko bivuga ko Man City itagomba kuviza gusa bagomba kuza bayifasha gusa ahubwo igomba no kuviza abo bantu bazoyifasha muri programme aho bigeze pour le moment Manchester City yari keneye byari bisabwa yuko n'imiburiburi aba binjiye bose baza bafise niveau nk'iya Marmoush kuko Marmoush turabonye ngo avuye mu Budagi ari meilleur buteur agira kabiri nyuma ya Robert Lewandowski inyuma ya Prito ya Harry Kane wa Bayern Dominique mugabo nimba nunzanira Kusanove ukanzanira Vitor Reis ukabwiye kuzana uwo mwana ubazanye muri Leicester City cyangwa ubazanye muri Manchester ariko abantu Marseille ya 2025 muri UEFA Champions League ku munsi w'ejo barakira equipe ya Club Bridge yego barakira Etihad Stadium imwe muri equipe nayo no musi je Club Bridge turiko turabona si Club Bridge dusanzwe tuzi nimwe muri equipe yevuriwe ubona kura musirikira tsinda igatangaza benshi bagiye batandukanye iri ku mwanya 20 Club Bridge bivuze ngo yafise amahirwe yo kurengana muri 24 ikaja muri barrage nawe yo kwirongera match nire ni sawa mu gihe City nk'ubu byanga bikunda City kene insinzi reka twifatira aka kantu bamubajije anini rega bagarutse ku kiri financier uburyo ko musheshe hafi 200 million ku isoko gigura nigurisha mu kwezi kwa mbere ni kugira ngo mutorere ibibazo mutorere inyishu bino bibazo biri muri Manchester City muronke qualification muri Ligue des Champions canke ni kugira ngo mwubake mugabo urumva ko nawe mu buryo buri direct arumva ngo biragoye ko Manchester City Pep Guardiola yoza nasigurira umuntu wari we wese ngo equipe yabuze qualification ni buri muri barrage winjije abakinyi baguze hafi 200 million mu kwezi kwa mbere mu gihe arabandi ukwezi kwa mbere bunyene official Madrid bagiye kugara avuga ati kwezi kwa mbere ni mwitege surprise tugaye na mukinyi agomba kwinjira mu kwezi kwa mbere officiel we City winjije deja bane peut-être n'undi arinja kuko hari ugira gatanu Jumaba we yaguzwe acatizwa muri equipe ya Racing Club de Lens ariko no muzizwe umukinyi wa Manchester City yari umukinyi yegukira equipe ya Valladolid City yamuguze ikimutanginizanya muri Racing Club de Lens ugiye n'umunya Sierra Leone n'umukinyi Jumaba ngo muri Mercato City muzabakinyi batanu equipe ya Man City kandi Mercato nirahera kugeza hari agenekezo ya gatatu n'iryari ni kuwa mbere kenekezo ya gatatu ku munsi wa mbere nuwe ngo nundi arashobora kwinjira umwanya n'umwanya ibi rero ca wibaza rero kwisimbo y'inuma nejo kandi nuza kunsigurira ko iyi City itaronse tike yo kuja muri barrage izokwiruka muri kuri Premier League izoyitwara kuko no muje wagezaho no kuma muri Big Four biragoye hagezaho kundwa biracagwanirwa kuguma muri Big Four kwa Man City hagezaho kundwa 21 je nangura kwimvira ngavuga ati birashoboka ko Man City ija muri Big Four raba kalendire yabo twaravye barakina na Arsenal bakina za Tottenham bakina Nottingham Forest bakina iyo Club Bridge mu nkino zitanu bimirije zose wasanga ni nkino zifise zisiguye no komigwa bazokina nayo ikeneye ivyo bikombe canke ikeneye kwishira heza ibi birakwereka ngo Manchester City igura nigurisha ryabo ry'ukwezi kwa mbere jewe ndaribona nk'igura nigurisha ryo kubaka gusumba kuba kuri pressure ariko nubundi ni gisebo kumbwira ko equipe yagize triple historique mu mwaka wa 2023 uno musi ishobora kumara umwaka atagikombe igura nigurisha ryo kwa Manchester City rishingiye mu kuba gusumba kubaka kumva ko uno musi equipe ya Man City iri ni mu rutonde rw'izokina Mondial de Club nk'abaheruka koma muri 2023 batagiye kira kimwe 18 gishicanye erega ukuntu bazobanitwa ino sezo bizotuma baje no mu gikombe c'isi c'amaklebe tuvuga ngo abasaba favori mu kurondera iki gikombe tuzovuga gatara aba favori muje no kurondera iki gikombe rero no munsi ni kumbure tuzogaruka nko kuri press conference yose yuzuye kuri no equipe ya Manchester City kuko biragaragara ko byanga bikunda hagomba kuba hari ibindi bibazo byakurikiye kino kibazo yabajijwe kuko canke inyuma ya match ko nanabonye muri Espagne match yakirahuza Cadiz na Mirandés Cadiz yasinze Mirandés 3-1 mu cyaro ca kabiri umenyereza Cadiz yaje gutsinda za muri salle ya conference de presse abumenyesha makuru no aje haguruka cari sokera uyu Pep Guardiola nawe amenyesha makuru ashobora kumurindira bakamubura
nyuma yuko ekipe yabuze nka qualification cyo hari igisebo gikomeye cyane ariko biragoye nibaza ko aya mahirwe babisanze bafise kugeza ku ndwi ya nyuma iyi mercato bariko barakora nivyo ayo mahirwe bashobora kuyavyaza umusaruro bakisanga baduze muri barrage mugabe iyi mercato bariko barakora nka ekipe nka Manchester City siyo kubaka ubwo ni mercato ishingiye ku bwoba bw'ibiri imbere nka match ziri no muri championnat kuko urabona bafise Arsenal bazokurikiza ko Liverpool bazokurikiza ko Tottenham Hotspur bazokurikiza ko Nottingham Forest bongeremo ni match bafise ku munsi w'ejo na Rwembe Bridge zishingiye ku bwoba gusumba kubaka kuko sinari bwigira mbona ekipe ya Manchester City yubakishije umukinyi novuga ngo n'imiburi ibura atavuye mu gihugu cyo Bwongereza canka hagiye hatandukanye hamenye ivyo kuri City turaza ko tuyita ko rero ku munsi w'ejo muri UEFA Champions League turaza ko tuyita ko cyane turabe nibi koko ishobora kuba itoja muri kimwe cy'umwana gishira icanyuma naje kwa Bayern akure mu mwana yitwa Matistere yamaze kumenyesha yuko kuno kwezi kwa mbere ku musiga sohotse gift muri Juventus l'équipe yacandika ko equipe yitwa Juventus yatanguye kandi kuganiriza witwa abegereye witwa Xavier Hernandez kugira ngo amuze gusubira Thiago Motta iyo ni girikoroke hari akantu nakunze kumva bavuga ngo ingo zirazana narabuze insiguro yako ingo zirazana narabuze insiguro yako amamanga y'urwo niba kurundi ariko ingo zirazana nimba wo kwirukana Thiago Motta kojana Xavier Hernandez ni bagarure pire ariko se Xavier na equipe nayo ishobora inde Xavier Hernandez Xavier ayira rege equipe Barcelona ni Real Madrid naze rero Juventus no muske nikene Serie A Juventus kene kubaka equipe iri competitive none Xavier yubaka rego no muzi equipe none ndaba muri Ligue des Champions ni equipe itagishoye gutsinda PSV kurikize ko Feyenoord ni equipe itagishoye gutsinda Sporting ni equipe ubona ngo ye equipe tuzi muri za 2015 kuduga yari yashoye gutunga ba Carlos Tevez na ba Alvaro Morata nabande itsinda za Madrid karanze imigwi bikomakomeye uno muzi ni equipe yakorotse muri Europa League mwaka weze itandukanye na Barcelona yari kirakoroka muri Europa League muri 2023 Xavi nimba yarahaye Barcelona igikombe ca championnat nuko yarafise abakinyi beza none munsi urahindukiza amaso kisanga Timothy we yugomba kumukoresha nko mu numero 2 Gerson Bremer aravunitse nta mu backup ufise nivyo bararonse uyu musore avuye kwa Mira Pierre Karuru ukaca wongera ko equipe bari mukaga ko kumva bose horo umugabo yitwa Dusan Vlahovic equipe ya Juventus iragendera ku mwana yitwa Kenan Yildiz Xavier Hernandez ayishobore ahubwo niba birukana Thiago Motta Simba ndiko ndabona imipira mu gihugu c'Ubutaliyano iri mu bibazo byinshi warukanye Maxi Arega urazana umutaktisi ya experience afise ariko uribuka ko equipe Arega yagarutse kamunanira iragarutse munanira equipe yamunaniye kubera yuko equipe ariyo yamunanije genda byemera Arega ni umumenyereza muzima yo kuja kwisogagura abakinyi bazima bari experiment bashobora kubaka equipe ya Juventus Arega Juventus nishobora kubakwa nkuko Arsenal yubakwa none baze Juventus izogendera kuri ku mugabo yitwa Danilo igendera kuri umusore munya Brazil akina numero 3 yitwa Alexandro ya umbwira Alexandro umbwira Danilo ubatunge muri equipe yiwawe bakombrije ugomba kubagira batitirere uri umumenyereza hamutanga iki mugabo no munsi Thiago Motta yigira umuntu avuze matematike nyinshi mu mutwe agomba kuzana umupira w'ikinya Espagne canke iyi system ya Pep Guardiola mu gihugu c'Ubutaliyano iyi nayo nikora mu gihugu c'Ubutaliyano cuzanga bakubise squat biziguye ngo Thiago Motta na Jacques Hernandez ni yaravise na performance mbizo tuma mwirukana mugo nimba wakina match 20 nkuko azari yabivuze ejo ukagabura 15 ugatsinda 5 ntutakaze uno munsi Juventus ifashwe mu gihugu c'Ubutaliyano nka equipe itaratakaza muri championnat n'umunsi mugabo wagenda ukaraba match bamaze gukina draw zinganiki win zinganiki oya baragabura cyane gusumba uko botsinda nico gituma nimba wirukanye Thiago Motta umutisi Xavier Hernandez irukana Thiago Motta uzana umumenyereza muzima none abamenyereza bakuru no munsi bicaye badafisa akazi uramukura kwande biragoye nanabonye erega je navuma mbona wagiye kuzana Paulo Fonseca yavuye kwa Mira bamwirukana Fonseca ashaka kuja kwa Lyon nabonye Paulo Fonseca Lyon ari hafi cyane kwinjira mugihe na Ten Hag yakabuze muri Borussia Dortmund ahubwo bakirukana Motta bagahereze Ten Hag kwa Juventus biravuga ko kwa Borussia Dortmund bagiye kugaho witwa Niko Kovac Kovac muri Serie A yahoze amenyereza Bayern Kovac yari yicaye yaciye za Esmo nako Kovac ari umumenyereza mukuru mbere Afrika muri Bayern ni umumenyereza mwiza wanashaka mbere ko muri bakazana uyu mu byumviro byacu nyuma ko Sahin agiye Ten Hag wapi nubwo amazigi yaza kuraba match ashaka ko yari yaje gusoma urusaku ariko muga Ten Hag yari equipe kwishobora Ten Hag nasuye muri Ajax ariko Ajax Fariora ameze neza Francesco Fariora ameze neza ko uno munsi Ajax Amsterdam ni equipe ni ya kabiri muri championnat kandi ishobora no gutwara igikombe ngivyo rero kuri equipe yitwa Juventus n'uwitwa Xavier Hernandez mu gihe menyereza mushasha w'abadagi nako w'ababirigi Rudi Garcia Azare
Eden Hazard agomba kugira ijambo rikomeye cyane muri equipe je ngiye kumenyereza agomba kumuvaja nk'umwe muri kapitene mu wa kapitene bino equipe seruka y'igihugu yabanye na bibiye vyiza ubwo ngo aba mu gikombe c'isi 2018 birumvikana ko ababirigi bari bameze neza za 2014 ababirigi bari bahari generation ya Yannick Ferreira Carrasco ubwo ukaraba Eden Hazard numwe mu bantu bashobora gufasha cyane Rudi Garcia na cyane ko muri equipe nzero kwa gihugu ababirigi yagira abamo vyinshi aya makimbirane ya Courtois na nono mugazi kwiza ya KDB aya makimbirane ya Romelu Lukaku na bati Courtois yatumye ava no muri equipe nationale ivuga ko ashobora kugaruka kumbure ni equipe nationale kugira ngo yinjemo bisaba ko wirensenya cyane situation y'indani birero ave ku muginga Eden Hazard no musari mu retraite yahivyo ku mpira w'amaguru ashobora gufasha byinshi nabonye imigwi myinshi seruka yabitanguye kuyisuganya na Luis de la Fuente bamwongeye amasezerano kugeza 2028 Mugabo de la Fuente witwa Dani Ceballos tugomba kuba hari kabisa legende agomba gutelefona namubwiye ati agomba gutwara igikombe cy'isi wagize ikibazo ugomba kuba hari muri convocation Dani Ceballos bari mu gusera aratudeseve nk'ubu iyo convocation banayimwemera hakiri kare mugabo nk'ubu rindira mu ndwi 2 cyangwa 3 azoba yavunitse kandi azogaca garuka mu gatanu ndagomba gutwara igikombe cy'isi mfise Pedri mu kibuga no mugabo witwa Daniel Ceballos equipe zirondera baraho zayibonye zikayibona ngivyo rero ni PJ Classic FM radio ngene ushobora kumviriza akakubigiza kuri single ukavyibagira Hazard ntiyatasha gabanye nanje nkamuronka nawe ukamuronka sinamuronka amina davu twari kumwe na Len Butterfly Company ukaba uri umutene rero Len Butterfly Company yari kugira ngo igufashe kuronka ibikoresho bizima kandi bya original ku giciro gito cyane les amis iyo rero Len Butterfly Company shiramwe danze cyose umutera kenera mu mugabe wo gushona baragufitiye poperine ndende na ngufi baragufitiye amaswa amatirete inyuzi zisanzwe cyangwa se amabroderi ba mandateri n'ibindi byinshi baragufitiye amarangi atandukanye kandi ku giciro cyiza cyane ndetse kandi bikaba biri original baragufitiye imikasi inshinge z'imashini amavuta y'imashini ndetse n'imetero zipima baraza kandi n'imashini zishona nka Corner King Mazwa Mofire James ndetse na Transa baragufitiye kandi broderi Singer 20U baragufitiye surfilage nini baby lock baragufitiye original surfilage zisanzwe ntoya overlock amazigzag baragufitiye kandi na machine ordinaire Butterfly Singer baraza n'ama pièces de rechange izo machine zose ezishona akabijya rero nuko kubakenera kugura ibidandazo byo muri Len Butterfly Company bari kure yaho bakorera mwege munagura ibidandazo byanyu mukaramera mukoresheje imikash eco cash cyangwa se no kuri numero de compte namwe bakabarungikira ibikoresho bashikoresheje amagence de transport birumvikana reko Len Butterfly Company usanga mu gisagara cya Bujumbura kuri Avenue de la Mission muri 2 Star Shop Mail ikibanza je ubusa gatatu ibiciro byabo rero bijama bituma umukiriya yamagaruka kuko biri hasi ufite tubaza bamagaruka kuri 38 ubusa kane majana 267 cyangwa 71 majana 59 ubusa 36 mu gihe Ola Motors imoto zirahari kandi zimeze neza cyane ubiretse nabwira ndiko zo mupakira ntuzonyunguruza zo mupakira ushaka ufite ibiro nk'ivyo ukunguruzwa baragupakira byanka bikunda kambwira abantu hari ibyo muri Ola Motors amatugende moto zigize iki zisharijwe muzi gitoro umve ko muri Ola Motors igitoro carabuze ngo ikini amatari wanya tacitse moto igomba kugenda byanka bikunda iraze kuri charge kuraza moto kuraza telefone kuri charge kugira uzinduke ukazi yuzuye ukayiraza no kuraza ko na moto kugira ngo uyunguruze ushike ukazi hakiri kare ku mwanya iture Ola Motors nishiramwe rero Ola Motors gabazaniye moto nziza yitwa Master ijana na 50 agakwega ubusa 9 bituma ko mu gupakira no kuduga imisozi n'ahandi yisanga muri kino gihugu cy'u Burundi atari muri Ola Motors mu gukemura ikibazo cyo kwiyunguruza kandi Ola Motors nakitari kirakora kugira ngo muronke moto nziza zikoresha umuriro zigiye kubashwaramo kandi zigenda urugendo rurerure ku mwanya mwiza nizo moto zigiye kubafasha mu ruja n'uruza ku bantu bakeneye kwiyunguruza kandi byihuse Ola Motors abantu baba baduga ruguru kamoto kabuka karaza kuri charge yamubukiye mu gitondo kazindukurage ndasaba ko uduga ruguru duganya kazigo canke umanuka manukanya kazigo ku moto yawe muri Ola Motors bamaze kuba bazanyisha ikomeye cyane sezera no gutambuka n'amaguru nyanya nafise ntumoto twigisirimu sirimu cyane kabisa tumoto twigisirimu cyane kabisa yabizo kugenderako yabizo kugunguruza abantu n'ibintu yabizo gupakira ibintu yabizo ibyo ushaka byose muri Ola Motors zo moto bw'imoto yose wifuza muri Ola Motors zirahari Ola Motors rero bakabakorera muri Rohero Avenue de l'Industrie Immeuble Ola Market kuri nimero
11 cyangwa se nimero 11 11. mu gihe ushobora kuba telefona kuri telefoni yawe iroroshe cyane gufata ni 61 34 34 34 61 34 34 wakigwa neza ugahabwa serivisi nziza kandi byihuse akaba ari muri Ora Motors agura rero moto yawe kandi ibintu beze bigende neza cyane ese ibintu byo kuma tugenda n'amaguru igitoro cabuze Ora Motors nije nk'inyishu ngo byanse hari ikindi kintu tugomba kuyagiriza nta kindi hari icyo muyangiriza Ora Motors moto rero munazisangaho kandi zimeze neza cyane ku isatu tumenye kuri 5 sports on game ndabona tamwanya wa dufise turaza kwikora ku munsi w'ejo nta kibazo ku munsi w'ejo tuza kuba dufise UEFA Champions League kumbure tuzoheza amakuru akiri kare zo dufise mwanya hagati ya saa 4 na saa 3 dushobora kugenda tuyikoreye ko bimeze neza cyane allo